Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 Ruhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Bururi abasirikare babiri bagirizwa ko bagandaguye umuntu akora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki mw'ijoro ryo kuwa kabiri Indago muri komine Songa barafashwe bari mu minwe y'inyamiramabi mu gisirikare c'u Burundi. Buramatari yabivugiye ku musozi Mutsinda muri iyo komine kuri uyu wa gatandatu. Hari inyuma y'ibikorwa rusangi vyo gutera ibiti. Leonidas Bandenzamaso yamenyesheje ko bagiye gushengezwa. Abanyesonga basaba ko ubutungane bwokora neza bagiriwe n'icaha bahanwe vy'akarorero. Vyinshi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi umugambwe FPR urashaka kuganira n'umugambwe CNDD FDD. Umugambwe FPR wo mu Rwanda urashaka kuganira n'umugambwe CNDD FDD wo mu gihugu c'u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda FPR Weraritsi Gasamagera avuga ko akirindiriye ko umugambwe CNDD FDD bavugana kugira batorere inyishu ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gihe yatanguza ibikorwa vyo kuzotora abazoserukira umugambwe mu matora yimirije. Weraritsi Gasamagera akaba agira ati nivyo koko umugambwe CNDD FDD twagiranye umubano mwiza na FPR kuva mbere. Rero umugambwe CNDD FDD mu gihe wotwegera tukavugana ntitwovyanga ariko ntibarabikora. Rero ikibazo c'imibano hagati y'ivyo bihugu bibiri twokirekera leta zompi kuko bariko babikwirikirana ariko mu gihe umugambwe CNDD FDD nk'abantu tubana boduhamagara muri ivyo biganiro twoganira nabo ariko tukisunga uko leta zompi zifashe iki kibazo mu minwe. Vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu bindi kandi Phineas Nigaba asaba leta gufata abo bose banyuruje amatungo ya leta. Icegera c'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu Phineas Nigaba hatera akamo leta y'u Burundi gukwirikirana abo bose bivye amatungo ya leta babafata ata n'umwe avuyemwo bagarukane ivyo banyuruje. Ivyo yabivugiye mu bikorwa vyatunganijwe n'uwo mugambwe kuwa 18 Ruhuhuma 2024. Vyinshi yavuze ni mukanyi mu buryo burambuye. Nayo mu bindi kandi nuko Seforu Arusha ivuga ko ata nyungu iriho mu kurungika abasirikare b'igihugu kurwana muri Kongo. Uwurongoye urunani Seforu Arusha Frederic Bamvuga inyumvira avuga ko leta y'u Burundi hata nyungu n'imwe ironka mu kwisuka mu ntambara iri muri Kongo. Nyuma yaho umukuru w'igihugu hafashe ingingo yo kurungika abasirikare b'igihugu mw'ibanga kurwana n'umuhari M23 muri Kongo. Frederic Bamvuga inyumvira akaba agira ati turibaza tuti ni izihe mvo ziba zituma umukuru w'igihugu harungika abasirikare muri Kongo. Umuntu yokwibaza ko hari kubera muri Kongo hariko harabera intambara. Iyo ntambara igashobora guhindukirira u Burundi mugabo kurungika abasoda muri Kongo vyobuza iyo ntambara kuza mu Burundi. Mbega ni bande bari kurwanira muri Kongo? Benshi bavuga umuhari M23 umugabo muri Kongo hariyo ibihugu vya rutura biriyo mu kwihigira ubutare nka Amerika ndetse n'Uburusiya. Abo bose baravurwa muri iyo ntambara. Vyinshi kuri no nkuru ndetse n'ivyashikirijwe na Frederic Bamvuga inyumvira ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kubana natwe. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umugambwe FPR wo mu Rwanda uriko urashaka kuganira n'umugambwe CNDD FDD wo mu Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda FPR Weraritsi Gasamagera avuga ko akirindiriye ko umugambwe CNDD FDD bavugana kugira batorere inyishu
ibibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe yatanguza ibikorwa vyo kuzotora abazoserukira umugambwe mu matora yimirije. Werarisi Gasamagera akaba agira ati nivyo koko umugambwe CNDD-FDD twagiranye umubano mwiza na FPR kuva mbere. Rero umugambwe CNDD-FDD mu gihe wotwegera tukavugana nivyo ntitwovyanka ariko ntibarabikora. Rero ikibazo c'imibano hagati y'ivyo bihugu bibiri twokirekera leta zompi kuko bariko babikurikiranira hagufi, ariko mu gihe umugambwe CNDD-FDD nk'abantu tubana boduhamagara muri ivyo biganiro twoganira nabo, ariko tukisunga uko leta zompi zifashe iki kibazo mu minwe. Ibi Werarisi Gasamagera yabimenyesheje mu gihe Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD yari yamenyesheje ko hazovugana na mugenzi we wa FPR mu gutorera umuti ibibazo izo leta zompi zifise kino gihe. Tubibutse ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi umaze iminsi usubiriye gutosekara, aho mbere leta y'u Burundi iheruka gufata ingingo yo kugara imbibe bihana n'igihugu c'u Rwanda. Leta y'u Burundi yagumye yagiriza u Rwanda gushigikira umuhari Red Tabara wama uza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko Phineas Nigaba asaba leta gufata abo bose banyuruje amatungo ya leta. Phineas Nigaba nyene ariko arasaba abanyuruje amatungo ya leta kuyasubiza mu maguru masha, batayasubije leta ikaba yabafata bose ata n'umwe avuyemwo. Icegera c'uwurongoye umugambwe Sahwanya Frodebu Phineas Nigaba hatera akamo leta y'u Burundi gukurikirana abo bose bivye amatungo ya leta, babafate ata n'umwe avuyemwo, bagarukane ivyo banyuruje. Ivyo yabivugiye mu bikorwa vyatunganijwe n'uwo mugambwe ku wa 18 Ruhuhuma 2024. Phineas Nigaba akaba agira ati intwaro ibereye iracari kure mu gihugu cacu. Abanyuruza amatungo ya leta nta n'umwe akurikirana ngo ahanwe hisunzwe amategeko. Twebwe tugasaba ko abantu bose banyuruje itunga ry'igihugu bafatwa ata n'umwe avuyemwo, itunga ry'igihugu rigaruke mu bigega vya leta rikore ibikorwa vy'iterambere. Urugomero rwa Mpanda rwatwaye amamiliyaridi arenga 54, abayatwaye barabazi, nta n'umwe arafatwa. Abanyuruje amafaranga muri BRB nta n'umwe arafatwa. Nibige kuri ayo madosiye, ayo mafaranga agaruke mu kigega ca leta. Tubibutse ko abarundi batandukanye, haba abaserukira amashirahamwe akorera mu bisata vy'ubutunzi mu gihugu no hanze y'igihugu, abaserukira imigambwe yemewe mu gihugu n'iyitemewe ikorera hanze y'igihugu, banki nkuru y'isi FMI, bose bariko barasaba ko haba ihinduka rikomeye mu vyerekeye kurwanya ibiturire no guhasha abanyuruza amatungo y'igihugu. Ico umuntu yokwibaza kigoye kuronyera inyishu niki: mbega abo bavugwa mu kunyuruza amatungo ya leta bazofatwa gute mu gihe usanga bari mu bategetsi bakuru bafata ingingo? Ivyo rero biri mu bituma igihugu c'u Burundi kiguma gishirwa ku mwanya wa mbere mu bihugu vya mbere bikenye kw'isi kandi birangwamwo ibiturire. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa ni uko Seforu Arusha ivuga ko hata nyungu iriho mu kurungika abasirikare b'igihugu kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwurongoye urunani Seforu Arusha Frederic Bamvuginyumvira avuga ko leta y'u Burundi hata nyungu n'imwe ironka mu kwisuka mu ntambara iri muri Kongo. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu hafashe ingingo yo kurungika abasirikare b'igihugu mw'ibanga kurwana n'umuhari M23 muri Kongo. Frederic Bamvuginyumvira akaba agira ati turibaza tuti ni izihe mvo ziba zituma umukuru w'igihugu harungika abasirikare muri Kongo? Umuntu yokwibaza ko hari kubera muri Kongo hariko harabera intambara, iyo ntambara igashobora guhindukira Uburundi, mugabo kurungika abasoda muri Kongo bikaba bitobuza iyo ntambara kuza mu Burundi. Mbega ni bande bari kurwanira muri Kongo? Benshi bavuga umuhari M23, mugabo muri Kongo hariyo ibihugu vya rutura biriyo mu kwihigira ubutare nka Amerika n'Uburusiya. Abo bose baravurwa muri iyo ntambara. Ikigoye kumenya nuko leta ya Kongo yagiranye amasezerano na Tshisekedi, ariko abarundi akaba ata n'umwe azi ivy'ayo masezerano.
uko biri kose umukuru w'igihugu yategerezwa kubanza kuja inama n'umukuru w'inama nshingamateka hamwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka ariko ivyo ntivyabaye. Mu buseruko bwa Kongo harangwa umutekano muke bivuye ku mirwi y'abarwanyi iri kurwana. Uwuri kw'isonga rya mbere hakaba ari umuhari M23. Umukuru w'igihugu yahisemwo kurungika abasirikare mw'ibanga kuja kurwana na M23. Umukuru w'igihugu yarakwiye kureka guhengamira ku ruhande rumwe nyabuna akaba umuhuza mwiza kuko intambara nta mahoro izana atari gusambura. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama nyene ukabandanya kumwe natwe muri ano makuru haba ariko avugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi.